akamo k'umuhari inamahoro abakenyezi n'abigeme bahanira amahoro n'umutekano ku vyabaye mu Burundi ku wa 11 na 12 Kigarama umwaka wa 2015. Umuhari inamahoro abakenyezi n'abigeme bahanira amahoro n'umutekano urasubiye kwifatanya n'abarundi bose na cane cane abatewe bakiriho n'imiryango yose yatewe ku Musaga, mu Nyakabiga, mu Ngagara no mu Cibitoki, aho amabi atari bwaboneke yakorerwa mu mazu yatewe mu bucagucagu bwo kuwa 12 Kigarama umwaka wa 2015. Haraye habaye igitero mu makambi ari muri Bujumbura. Agahinda, umubabaro n'ubwoba abarundi bagize uwo munsi vyabarasizemwo imvune itarakira n'ubu, kuko atana kimwe kirakorwa gushika ubu kugira ngo ivugwe. Umuhari n'amahoro urongeye kwifatanya no guhoza abo bose bashikiwe n'ivyo vyago bikabakomeretsa mu mutima, mu mubiri no mu mibereho y'imisi yose. Mubaguwe ko n'ivyo vyago, uwo munsi turibuka babakenyezi n'abigeme benshi bakorewe amabi imbere y'abagabo babo, imbere y'abase, imbere y'abana babo, imbere y'abasaza babo, imbere y'abahita, ababanyi na bene gutera nyene. Twibuke twese ya ndirimbo imbonerakure zahora ziririmba ku mugaragaro ngo tera inda bakeba bavyara imbonerakure. Duheze twumve ko muri aya magu mu Burundi buriko buracamo kuva mu mwaka wa 2015 ugufata ku nguvu abigeme n'abakenyezi vyagizwe ikigwanisho mu ntambara. Ntibitangaje rero ko abasirikare, abapolisi, imbonerakure bateye ayo makartier batoye ugufata ku nguvu nk'uburyo bubafasha gutera ubwoba, kumaramaza no kwerekanira kuri abo bigeme n'abakenyezi inzigo n'ugwanko bafitiye abo bariko baragwanya. Indyane ziri mu Burundi zari indyane za politike, naho abategetsi atako batagize kugira ngo bazigire indyane z'amoko bikabananira gushika ubu. Iyo amasezerano ya Arusha ashigwa mu ngiro kuva CNDD FDD igifata ubutegetsi mu 2005, Uburundi buba bwaramaze guhindukiza ca gitabo c'indyane zama zigaruka, bwaruguruye ikindi gitabo c'amahoro, umutekano n'iterambere rya bose atagukumira. Birababaje kubona abategetsi badashira ku mutima ngo bongere bihatire kugwanya kabi nkako igihugu cabayemwo ku wa 11 na 12 Kigarama umwaka wa 2015. Birababaje kubona ingene urwaruka guhugwa bakajwanjanwa mu vyo gusahura, kwica, gufata ku nguvu abakenyezi n'abigeme, gusambura, aho kubafasha kwiyubaka ngo barondere ubuzima bwiyubashe bw'agateka no gusonera akaranga. Igihe cose hazoba hakiri uguhohotegwa, ukudahana, ugukumira no kwikwegera ko mu biranga intwaro zacu, inzigo, ishavu, amabi no kwiyamiriza ntibizovaho. Bakenyezi namwebwe bigeme mwatewe harya nyene hazira kubonwa n'abahita bose.
turifatanije namwe mu mubabaro mwagize. Turifuza kongera kubatera intege tubabwira tuti ubuzima buracashoboka, kazoza kanyu ni keza, komera, muhaguruke, mwubahuke, muvuge ivyabashikiye, mwigwanire, natwe tubashigikire. Mugwanire abigeme b'u Burundi, ugufatwa ku nguvu ntibigasubire kubaho iwacu. Ababigize nibamenyekane, bahanwe. Ejo abakenyezi n'abigeme bashobore kwishira no kwizana mu Burundi kubera ico ciza muzoba mwakoze. Turateye n'akamo umukuru w'igihugu c'u Burundi nyene icubahiro Evariste Ndayishimiye. Ivyabaye kuri ayo matariki ya 11 na 12 Kigarama umwaka wa 2015 ntubiyobewe. Warabaye umwanya w'agahinda kenshi, wasize ibikomere bigikeneye kuvugwa n'ubu. Uno munsi wewe urafise ubushobozi, uburyo na cane cane uruhara rukomeye rwo kujabukana Burundi ngo bushikire umucamo w'amahoro n'umutekano. Iryo ni ryo banga ujejwe. Haheze iminsi tubona isekeza ryo kurondera kumenya ubwoko bw'aba n'abandi, atawuzi ico bigamije, atanuwuzi akamaro bizogirira igihugu. Mushobora kuba mutavyumva batabivuga, ariko birateye ubwoba. Kuba mu mugambwe umwe canke uwundi, kuba mu bwoko bumwe canke ubundi, sivyo vyerekana ko umuntu ari umunyagihugu canke ko agateka n'ivyiza vy'igihugu avyemerewe mu gihe biri mu gateka kazina muntu. Nyakubahwa, nimureke gushira inguvu kubiteranya no kubisambura umubano mwiza w'abarundi. Hagarika gukingira ikibaba no gupfunga amaso kubiteza isoni bikababaza abandi. Ubu ni igihe cyo kubana neza mu mahoro, ni igihe cyo gusubiza hamwe no gushira ingufu hamwe kugira ngo twubake bwa Burundi twifuza. Ni wihe ico gikorwa cyo gukora igishoboka cose kugira ngo ayo mabi benayo bakoreye abakenyezi n'abigeme mukuru urya munsi wa 12 Kigarama umwaka wa 2015 ntazokwigera asubira kuboneka no kwemegwa mu Burundi bwacu. Shira imbere ubutungane, uhagararira indero y'urwaruka rumenya akamaro k'iteka n'ibanga mu buzima. Kw'izina ry'umuhari inamahoro abakenyezi n'abigeme baharanira amahoro n'umutekano, Marie Louise Baricako, Presidente.